Yesu arakora nukuri arakora nubwo ibihe byahinduka ntibimukoraho arakora. Hello, muraho mwese mumeze neza. Nitwa Gloria Irakoze. Turatumiye kuri Bell Place kuri uyu munsi wa Mungu, igenekerezo rya 13 muri uku kwezi nyene turimwo, kaze dufatanye hamwe guhimbaza umunsi w'Imana. amasaha ni guhera saa 7 z'umurango gushika saa 9 z'umurango. Kaze mwese turyohererwe kuri uwo Mungu n'ukuri bizoba ari ibitangaza n'utwumiza bizoba bihari. Kaze n'ukuri dufatanye hamwe aho muherereye hose, murashobora kuja kuri Bell Press New Hope kuri YouTube mukandika ko gutyo onye, hama mukaca muja online tugahimbazanya hamwe, tugafatanya hamwe kuryohererwa ku munsi wa Mungu. Kaze Muri Washington siya namwe turabatumiye, twabibagiye. Murashobora gushowinga up, turashobora gushiraho link kuri Empower TV yo gusigninga online. Kaze mwese abajene aho Imana izodukoresha ibidasanzwe, umujene wese azokora ibidasanzwe n'ukuri. Nitwibagiye n'abavyeyi bacu, turabatumiye na mwebwe, nubwo ari umunsi w'abajene mukwiriye kubona ivyo natwe dushoboye gukora nk'abajene. Turabatumiye cyane kuri uyu wa Mungu nyene. Muhawe ikaze ku bantu bari muri Afrika, mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi henshi Europe. Turabatumiye cyane na mwebwe, muzogenda online mubikurikirane. Imana ibaha umugisha. Mukore subscribe kuri Empower Empire One TV. Murakoze. Thank you.